Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese aho muherereye. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka, mukaba mugishikirizwa uko indwi irangiye. Inyuma y'akaruhuko k'abashingamateka ko mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 haruguruwe isasa ry'abashingamateka ryo mu kwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka nyene. Muri kino kiganiro turabashikiriza bimwe mu bikorwa bigiye kurangurwa muri iryo sasa, turagaruka kandi no kuvyaranguwe mu karuhuko bahoramwo, tutibagiye n'amasengesho yabereye ku ishengero Israel Church Burundi. Nkabanda bahaye ikaze mwese. Hisunzwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo y'179, inama nshingamateka yaruguruye isasa ry'ukwezi kwa Ndamukiza hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Mu ijambo ry'uwo munsi, umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gelas Daniel Ndabirabe yarashikirije ko muri iryo sasa banyakubahwa abashingamateka bagiye kubandanya imirimo bajejwe yo gutora no kwemeza amabwirizwa, kugenzura ibikorwa vya leta no guserukira abenegihugu. Yaramenyesheje kandi ko leta imaze kurungika integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati ya Republika y'u Burundi n'umugabane wa Afrika mu bijanye no gushigikira ubutungane. Vyongeye hari n'izindi nteguro z'amabwirizwa zirindiriwe mu n'amashingamateka kugira zize zigwe zongere zemezwe ku neza y'abenegihugu. Aha twovuga cane integuro y'ibwirizwa rishinga amahera leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2026 ushira uwa 2027. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yaribukije ko uruhara rw'abanyakubahwa abashingamateka ari ntangere, aca bahamagarira kuziga neza iyo nteguro y'ibwirizwa, yongera abasaba kuzoshikiriza ivyumviro bisahiriza mu ikoreshwa neza ry'uburyo bwa leta. Au cours de cette session parlementaire ordinaire d'avril 2026, l'Assemblée nationale compte poursuivre l'accomplissement de ses missions législatives z'amabwirizwa harimwo kugenzura ibikorwa vya leta no guserukira abenegihugu, hatibagiwe imirimo yerekeye gukarisha ubwenge no gutsimbataza agacumu k'ubumwe n'izindi nama nshingamateka. Ku bijanye no kwemeza integuro z'amabwirizwa, ikirangamisi cyarungitswe na leta mu nama nshingamateka kigizwe n'iyi dosi: integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati na Republika y'u Burundi n'umugabane wa Afrika mu bijanye no gushigikira ubutungane, yatewe ko igikumu i Bujumbura ku igenekerezo rya 15 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2008. Ushimangira yuko hariho izindi nteguro z'ibwirizwa zizokwiyongera muri ikiringo c'amezi 3. Ivyo bikorwa by'abashingamateka bizomara. Nk'akarorero, inama nshingamateka irarindiriye integuro y'ibwirizwa rijanye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2026 ushira w'ibihumbi 2027. Tubibutse ko isasa risanzwe ry'abashingamateka rya Ndamukiza ryitiriwe isasa ryo kwemeza amafaranga leta izokoresha nkuko vyanditswe mu ngingo y'181 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Kwiga ibijanye n'amafaranga leta izokoresha ni akaryo keza kugira ngo ubwo buryo bushobore gutumberezwa mu migambi igirira akamaro abenegihugu. Ubaho abashingamateka, igikorwa mujejwe kirakomeye kuko ni mwebwe mubwirizwa kuraba neza ko amafaranga yagabuwe neza mu bisata bitandukanye kandi agakora ivyo yategerezwa gukora. Bashitsi biteka, nitworangiza iri jambo ryacu tutabashimiye kuba mwitavye ibi birori. N'amashingamateka irabashimiye kungene mwitaho ibikorwa irangura. Twemere twifuriza ibikorwa vyiza abubaho abashingamateka, twongere tubatera intege babandanye bakora ibikorwa bajejwe n'ubwira nkuko bahora bikora mu zindi sasa zaheze, kandi bikaba vyaratanze umwimbu mwiza. Ni kuri aya majambo twugururiye ko icese isasa risanzwe rya Ndamukiza uyu mwaka turimo 2026. Murakoze, Imana ibaheze. Imana ibahezagire.
mu karuhuko k'ukwezi kwa ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 barimwo banyakubahwa abashingamateka bararanguye ibikorwa bitari bike kandi bishimishije nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka mu birori vyo kugurura isasa risanzwe ry'ukwezi kwa Ndamukiza. Ako karuhuko rero kabaye akaryo keza ko kwegera bene gihugu babitoreye kugira bayage babashikirize akababakiye. Ni muri iyo ntumbero icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Fabrice Nkurunziza ari kumwe n'abandi banyakubahwa abashingamateka batowe mu ntara ya Burunga bagendeye amazone indwi ari mu yagize ikomine ya Rumonge. Ayo nayo akaba arayakurikira: zone Rumonge, Gatete, Buruhukiro, Kigwena, Burambi, Mariza na Minago. Urwo rugendo rukaba rwabaye kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku rya 27 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026. Muri ayo mazone yose banyakubahwa abashingamateka baraganiriye n'abajejwe intwaro muri rusangi hamwe n'abene gihugu ku bikorwa vyoshigwa imbere kugira bashikire yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu bihumbi 2040 kandi buteye imbere mu bihumbi 2060. Mu bibazo abene gihugu bo muri ayo mazone bashikirije bigaruka ahanini ku ikena ry'amazi meza, umuyaga nkuba, ibarabara ry'igihugu nomero 3 ryononekaye risabwa gusanurwa, amabarabara be n'ibiraro vy'imigenderanire hagati y'amazone n'imitumba vyabomotse, kutagira ibibuga vy'inkino no kwinonora imitsi, be n'ibigo bifasha mu ndero y'ugwaruka, kutagira amasoko ya kijambere, amashure yubatse kijambere, hakiyongera ko ikena ry'ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'abigisha babikwiye kandi bafise ubumenyi, eka mbere n'amatati y'amatongo ntiyasigaye inyuma. Bwa mbere ikibazo bavuze cy'amatara ushobora gushika ku ngono kazoza ati amatara afise utunga amahinduriro. Ikibazo ibindi mpambamye kurikira ishobora gutuma tudashika ku ngono kazoza: ikibazo cy'amazi. Ntidushobora gushika ku ngono kazoza ati amazi meza dufise kandi ati amazi dufise yo kurima umuci. Kuvuga mu gihe c'ici catubaho gufungura ivyo twarimye ndeshimvura ingono kazoza dushobora kwishikako tukifuza yuko tworonka umugende w'amazi uzarara kuruzi koga kugira ngo dushobore kurima mu gihe c'ici. Kubijanye n'inkino n'imico kama turafise ugwaruka muri vya bitigiri nababwira ugwaruka niko rwinshi, ariko dufise ikibuga kimwe c'umupira w'amaguru gwagwaruka gwinonoreramwo imitsi, kandi ico kibuga naco turavye ibindi bibuga ukuntu bitunganijwe natwe turacari inyuma y'amajambere. Tukaba rero twifuza ko mutwiyumviriye ko mwotugira nk'abandi natwe tukaronka ikibuga abana canke gwagwaruka gwinonoreramwo imitsi gwubatse kijambere kugira ngo na ya masanganya ashobora kwibonekeza bivuye ku nkino agabanuke. Abatware baragiye barapima baravuga ngo ni rya leta. Iryo tongo ntaho ryigeze ribi rya leta, abantu bose barabizi ko ari tongo ry'umushinga kandi Karori Kantora. Baja mu itongo, iryo tongo ririmo imyumbati, ririmo imikaratusi, ririmo ibitara vy'agahawa. Itongo turimiramwo kenshi rimaze imyaka myinshi cane. Bacha baravuga yuko iryo tongo tutarisubiramwo atakigazi atakintu na kimwe dusubira kuhakorera. Twebwe aho hantu ho twarimira niho twakorera. Gushika uyu munsi rero twe dufise ikibazo. None aho hantu ko ari aho uwo mushinga ntakiriho, ariko basigwa biwe barahari. Jewe rero negereye aho hantu nije ndi muhira. Nari nshaka kubaza none ko twahagaritswe ku kigazi tugahagarikwa ku myimbati. Ubu twebwe none ko twabujijwe itongo. Nukuvuga abagwiza tunga bafise ibiduga binini bisomba amabuye n'amagravier n'amatafari, baraza bagasiga bamenaguye imisege, aya mabarabara bagasiga bayimbaguye, uza abantu bagakatishirizako barondera hakimeze neza bajya ku mbuga z'abantu, uba bakakubwira bati twebwe turiha muri komine. Mugabo ya komine ntize ngo yongere isanure ivyo bintu,
bigaca bituma tuguma tugwa muri za ngorane nyene. Aho naho nyene modufasha nko kukarorera ibarabara rija kwibagiro igihe Sebarundi aza kugurura ibagiro, twebwe abene gihugu twari twarakoze ibikorwa by'iterambere turasibura imiserege yose, mugabo baciye bazana ibiduga by'abikatapira barasanganya ibarabara kugira Sebarundi aca ahantu heza, azibira ya miserege amaze kurengana asubira inyuma, ntibasubiriye ngo baze ngo bayisibure. Muri Mujimwema ya mbere hafi hamaze kumeneka inzu zishika kuri 19 kubera ayo mazi aho yamvura igwiriye yabuze yaje acatera yihinda mu mazu y'abantu. Rero naho mwodufasha. Hanyuma hariho ikibazo kijanye n'amazi nyakubahwa. Kuvyukuri mu mbona kazoza turiko tujayo na Sebarundi adufasha. Twebwe Sebarundi yaraduhaye amazi, mbere tuvuze tuti nta matara dufise nta mazi dufise, imana imwururukiramwo agenda muri rompwe ngaha n'amaguru. Mu mezi 3 twari turonse amazi. Rero ava muri zone Buruhukiro mu mitumba ya Muhanda sije Nyambari na Gitwe ngaha ano masaha ndiko ndavuga nyakubahwa amazi twawe n'umukuru w'igihugu barahimbuye amarobine principal zino baca babohera kwa mayengero yengibigazi. Hawe kwa mayengero hariho n'uwundi ahambaye cyane ngira ngo yobasumba n'izindi nzego yaciye yahimbura aca yaduza muri etage ariko yubaka ku isoko y'Uburuhukiro. Tugize ngo tubaze ano mazandi ko ndavuga ivuriro rya Mutambara ngaha ntirigira ni majyamazi kandi rifise imigende y'amazi zangaho hano. Abanyeshure bo muri Muhanda na Mutambara ya kabiri nta ni majyamazi. Aho twaravuze turaheba ntako tutagize mbere twaciye twitwa batagira indero. Mbereye ku kibazo cyariko kirashikirizwa n'umusigwa w'umuhisi Kantore Shari kubijanye n'itongo yavuze imirima y'imyimbati n'ibigazi batakihonyoza mu kirenge. Hanyuma twari twumvise neza yuko muvuze ko yoheza akitura abahuza bo kuri iyo musozi. Hanyuma rero jewe naje nkabandi muri abo bahuza, ariko rero turiko turaraba ku musozi wa Gahinda hariho umugwi watowe n'umukuru w'umutumba, umenga bavuga ngo witwa komisiyo. Hanyuma rero ivyo ngukoze ngo ntawuhinyuza kandi ivyo ukoze ngo ntawubeshi baburimo. Ikibazo canje rero mbega niyo yatwitura hanyuma tukamutunganiriza, iyo komisiyo ndizohava iduhanisha ngo twayirengeye? Murakoze. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko ivyo bibazo agiye kubishikiriza abo vyega kugira baze babitorere inyishu. Ariko kandi yasavye musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin kuyaga n'abene igihugu ku bibazo bibahanze gutyo bashobore kubitorera inyishu mu gihe bitaba bisaba uburyo burengeye amikoro ya komine. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Fabrice Nkurunziza akaba yasavye indongozi kubera akarorero keza abo barongoye bagwanye ibiturire bongere bahimirize abene gihugu gukorera hamwe n'akarengo ubugirigiri bugira babiri. Barongoye abandi tubasabe mwijukire ibikorwa by'iterambere, tubasabe mukorere hamwe, muje mu masosiyete koperative kugira ngo mushobore kumenya musaba ingurane kugira ngo murangure ibikorwa by'iterambere. Aha tugasaba abarongoye ko bobafasha bakaborohereza kugira ngo muronke ibisabwa kugira ngo mushireho amasosiyete koperative. Basombe baraciye umugani ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Tudakoreye hamwe ya mbunoka zihoza y'igihugu ntayo tuzoshikako. Banyakubahwa murongo y'abandi rero tubasabe by'ukuri ingendo zo kwikorana zo kwigungira ikintu muzivemo mukorere hamwe, murwanye urudandazwa kwa magendo, murwanye ibiturire. Ariko kandi dusabe mwebwe murongo y'abandi nimubere
abavyeyi abo murongoye, dusabe abakuru b'imitumba, abenegihugu babatoye babizigiye, nimubabere abavyeyi, nimwumvikanishe abo murongoye, abahuza mwatorewe kuba abahuza, mugabo twumva umengo bamwe babaye abo guhuvya abandi. Vyukuri turumva yuko sinzi ko ari kubera ngira ari kure yaho umusitanteri akorera, turumva yuko hari ibibazo kandi turumva yuko hariho ibitagenda neza, turumva yuko mu bakuru b'imitumba hashobora kuba harimwo abigenza nabi, co kimwe no mu bahuza turumva yuko harimwo abitwara nabi, aho guhuza abenegihugu ugasanga bariko ahubwo bagira amanyanga atagira izina. Nk'uko nabibabwiye, ubu intumbero twihaye, intumbero abarongoye igihugu badusaba nuko tugendera abenegihugu, tubemere yuko tuzokwama tuza kubagendera uko turonse akanya kugira ngo tuyage namwe. Nico gituma twagomba gusaba abantu bakora ibitajanye n'ivyo bateza gukorera abenegihugu bahagarike, kuko mu gihe turi gutunganiriza umwenegihugu rya terambere ntituzoshobora kurishikako. Tubasabe by'ukuri mubere abarongozi beza abo mujejwe, tugasaba kandi n'abenegihugu nabo kubayoboka. None mu bazoza kubayoboka kandi muriko murabarya? Nico gituma twagomba gusaba, nimba tugomba yuko tuzoshikira irya zoza, nidukorere hamwe kandi dukore ibintu biri mu muco. Nimba ari urudandazwa, dandariza mu muco, utange tagisi, amakori, kugira ngo ayo makori agaruke afashe leta kugura ya miti dukeneye mu mavuriro, ahembe leta ishobore guhemba abarimu bigisha abana bacu, leta ishobore guhemba abaganga bazoba bariko baradufasha kubungabunga amagara yacu. Tubasabe by'ukuri muri zone ya Burambe na Mariza, abatware chef de zone mwegere abakuru b'imitumba, mubegere cyane kuko murumva yuko ari bitagenda neza. Nico gituma nagomba cese abanyakubahwa musitanteri aze arabe, ashiremwo inguvu, yihakanya, aze aganire n'abenegihugu bo kuri iyo mitumba twumva hari ibibazo. Banyakubahwa abashingamateka bakaba barangije urwo rugendo basaba abanyarumonge guhindura ivyiyumviro, bagwiza umwimbu mu kurima ibindi biterwa bitandukanye atari kigazi conyene, bavavanure no kwemera ibintazi no guharika bibagumiza mu bukene. Basabwe kandi kugira isuku aho babaye, eka mbere no ku mibiri yabo, birinde gutagaguza umucafu aho babonye hose. Barasabwe kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano, narirya basanzwe begereye ikiyaga Tanganyika aho umwansi ashobora kuzanana. Mu gusozera, umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe aherekejwe n'abanyakubahwa abashingamateka batowe mu ntara ya Bujumbura, yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mu ishengero Israel Church Burundi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka wa 2026.
hisunzwe amajambo y'Imana yasomwe mu gitabo c'abami ba mbere mu kigabane ca 3 kuva ku murongo w'9 gushika kwa 13, abami ba mbere ikigabane ca 4 umurongo wa 29 gushika kwa 34, hamwe n'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 4 kuva ku murongo w'10 gushika kwa 12, icivugo c'uwo munsi cagira giti uw'Imana yatoranije iramushigikira. Yishimikije ico civugo, Apotre Vital Nzubahimana arongoye ishengero Israel Church Burundi yamenyesheje ko uw'Imana yatoranije imurobanura mu bandi, ikamushigikira mu mirimo yiwe kandi ikanamuhezagira. Iyo rero umuntu akiri mu nda ya nyina, Imana iramurobanura, ikamutoranya, ikamushinga ibikorwa azokora. Niyo mpamvu mu buzima bwa buri munsi usanga abantu bakora imirimo itandukanye. Urasanga bamwe arabadandaza, abandi ari abanyapolitike nk'uko twese tubibwirwa, abandi ugasanga n'abarimyi, abandi ugasanga n'abatayeri, abandi ugasanga n'abavuga butumwa, abandi ugasanga n'aborozi. Ariko ibyo byose bigarukana kwa gutoranya kw'Imana. Umwe wese Imana iramushigikira. Niyo mpamvu barabusanga muri politike barateye imbere cyane kandi bikomeye, bavuga ari kijana mu isi. Imana iba yarabashigikiye mu byo batoranirije. Arabusanga arabagwizatunga batunze ku buryo ngaha twese botugaburira kandi bakatugaburira buri munsi, ntibigere bahomba ngo nuko baduhaye ibyo kurya. Bajya n'Imana yabatoranirije muri business irabahezagira. Ashimangira kuri ayo majambo y'Imana, umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gelas Daniel Ndabirabe yavuze ko Imana yadusezeraniye kutugirira neza, kanatsinda uwo itoranije ntatsindwa. Wewe imbere y'uko ubaho Imana yari ibizi. Uwari we wese imbere y'uko abaho Imana yari imuzi. Bivuga yuko inzira n'amabanga yawe nk'umwana w'Imana, amabanga yawe Imana yari yazi, yarayaguhaye, kandi yarizi n'igihe ayo mabanga azoherera. Imana yaraturemye, iraduha isi ngo tuyitunganye neza, imaze kuduha ubwo butumwa duca twibaza tuti bica bigenda gute? Mu bisata byose umuntu ashobora kwibaza byo kubaka ubuzima bw'igihugu, Imana yaratoranije abayo. Nibyo duhogeye kumva hano mu nyigisho. Ari abanyepolitike, ari abamenyeshamana, ari abantu baje no kubaka inyubakwa, amabarabara, ari abagiye kubaka ibinibi, abo bose muri ibyo bisata byose Imana yaratoranije abo yifuza ko borongora ibyo bikorwa. Kandi ibyo bikorwa navyo nivyo kubaka cya gihugu c'Imana. Nimba rero twaratoranijwe, nimba bamwe bamenyekanye abandi bamenyekane, ariko Imana ikaba yadutoranije, kimwe nitsindwa. Icya kabiri iradukingira, icya gatatu iraduherekeza, icya kane ivyo ishaka ko dukora niyo ahubwo ivyikorera mugabo idukoresheje. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaramenyesheje kandi ko Imana itugirira neza muri vyose, ariko ko natwe dusabwa gutanga ikiguzi nk'abarundi. Ico kiguzi naco sikindi ni kigongwe duhamagariwe kugiriranira hagati yacu, nk'uko Imana yakitugiriye mu kuturungikira umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo yemeye gupfa ku musaraba kugira ngo aducungure. Imana iratugirira neza, ariko hari ahantu tugera bikaduhagararana. Imana ivuga iti
jewe nabahaye umwana wanje kugira ngo mukunde mukizwe, kugira ngo nsinde icaha ku isi. Noneho ibicumuro vyacu biravaho, birahanagurwa, twongera guhinduka abana b'Imana. Mwumvise ikiguzi kugira ngo komwe twari twagararije, kugira ngo noneho tugaruke mu bugororotsi bw'Imana, tugororokera Imana. Yesu ku musaraba avuze ngo Mana urabababarira, ntibazi ico bakora. Ngico ikiguzi Imana idusaba. Mu Burundi twabaye mu bintu byinshi, sinigwa ndabisubiramo, amakuba menshi cyane. Turababara ku mitima, turababara ku mubiri, turababazwa. Uno munsi ikiguzi dutegerezwa gutanga kubugira neza bw'Imana, ku by'Imana idukorera, ku buntu Imana ikorera Uburundi. Nubwo turabanyabyaha, Imana ikemera ikabandanya ituduza. Aha Imana idusaba nk'abarundi muri ka kababaro twagize, idusaba kugiranira ikigongwe. Ngiki kiguzi twebwe abarundi dusabwa. Aha niho tugarukije ikiganiro twari twashimye kubashikiriza kuri uno munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiranye, mugira amahoro ahiwanyu naho ubutaha.